Ikinyoma kirashobora kwiyambika ukuri, yamara ukuri ntikwigera kwambara ikinyoma. Igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cagiye gica mu ngorane n'amabi gitewe n'umubano mubi w'igihugu kibanyi. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri Isomo TV bivanye naho muherereye. Ikinyoma kirashobora kwiyambika ukuri, yamara ukuri ntikwigera kwambara ikinyoma. Igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cagiye gica mu ngorane n'amabi gitewe n'umubano mubi w'igihugu kibanyi. Ico gihugu kirangwa n'ubukozi bw'ikibi bwubakiye ku kinyoma cagiye gikwiragizwa kw'isi yose, kandi kigasasigwa indava n'ibihugu vyitwa ko arivyo vyigishije ibindi bijanye na demokarasi n'agateka ka zina muntu kw'isi nzima. Nta kinyegezwa kirimwo iyo tuvuga kahise k'igihugu ka hafi, kuko na bene gukora ivyo bintu baba bakiriho, naho vyoshika bamwe muri bo bakaba bamaze gushengera. Abanyekongo baribuka igitero cakozwe mu gihugu cabo mu mwaka w'1996. Ico gihe igihugu cari kicitwa Zaire, kandi cari kirongowe na Perezida Mobutu. Ico gihe Perezida Mobutu naho yari afise abagwanya intwaro yiwe bakomeye cane nka Etienne Tshisekedi, abanyazayire, abazayiruwa nk'uko bitwa ico gihe, barahuriza ku kintu kimwe gihambaye kivuga ko igihugu ca Zaire ari igihugu kimwe rudende kidaciwemwo ibice. Ariko kubera igihugu kibanyi gifise umubano mubi, kuko kirongowe n'abantu barajwe ishinga no gusesa amaraso y'inzirakarengane, barihaye umugambi bise wo gukurikira no gukurikirana abo bita ko bakoze ihonyabwoko mu gihugu cabo, naho ubu isi yose izi ko iryo honyabwoko rivugwa muri ico gihugu ryabaye inkinamico, kuko abiciwe ababo nibo biswa abicanyi rutura, nayo abicanyi rutura bitwa abamarayika bakorewe iryo honyabwoko. Ico umuntu wese afise ubwenge bukwiye akwiriye kuzirikana nuko nimba igihugu ca Zaire caratewe mu 1996 bikarangira bakuye ku butegetsi Perezida Mobutu, bakahashira uwo bagomba kugira igikoresho Laurent Désiré Kabila, nuko Perezida Mobutu bamuteze arembejwe n'ingwara ya cancer de la prostate. Iyo bitabuko Perezida Mobutu ntibari kumuta mu ndasa, ntivyari kuborohera, kuko birazwi ko nimba abo babanyi babi b'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barashoboye gukoresha abo bita abatutsi b'i Kongo canke abanyamurenge, nuko Perezida Mobutu ataragifise inguvu zo kurwanira igihugu kubera ingwara. Nuko rero ico gihugu kibanyi cashoboye guhindura abanyamurenge ibikoresho vyabo, ni kubera ko Perezida Mobutu atarakiriho, kuko niwe yarahagarariye ubumwe bw'igihugu ca Zaire Kongo. Yamara twibuke ko Perezida Laurent Désiré Kabila naho bari bamushizeho ngo ababere igikoresho, ndetse bakanamutegeka ko ashiraho umushikiranganji wo kwivuna abansi wabo, nawe nyene bari bamwihenze kuko nawe yarakunda igihugu ciwe ca Kongo. Amaze kubahinduka baciye batanguza ico bise LCD Goma, mu nyuma bashiraho CNDP, bayikurikizaho M23. None ubu bageze kuri AFC M23, yamara uwutwara ivyo vyose aracari wa wundi nyene. Umubanyi mubi, inkorabara, kananira abagabo, ikinywa amaraso, arajwe ishinga no gusesa amaraso y'abanyekongo yitwaje ububeshi bwo kuja kurwanira canke gukingira ubwoko bw'abatutsi b'i Kongo aribo bitwa abanyamurenge. Yamara igitangaje ubu nuko abo banyamurenge ari buno munsi biyamiriza ivy'ico gihugu kibanyi kibakorera ku izina ryabo, kandi atavyo babasavye, ndetse bakiyamiriza ingene bicwa bazira ko ari abanyekongo ataco bafana n'ico gihugu kibanyi. Kirazwi ishinga no gusahura igihugu cabo, kikabesha ngo kiza kubakingira no kubagwanira. Ikintu gihambaye co kwibuka no gushira ku muzirikanyi nuko icuka kibi casubiye kwigaragaza hagati ya Kongo n'ico gihugu kibanyi kibi, ni gihe Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo aziriye ku butegetsi agafuta amafaranga ico gihugu cari candikiwe n'umwana w'umuzanano yari yiyise umwana wa Perezida Laurent Désiré Kabila, kandi bizwi ko amamuko yiwe yava muri ico gihugu c'amarere, izina ryiwe rikaba Hippolyte Kanambe alias Kabila.
rero kuva intwaro ya Felix Tshisekedi itanguye abanyamurenge bari bizeye ko bagiye kuronka amahoro bagasubira kwitwa abanyekongo nk'uko bitwa abazayirwa kuri Mobutu. None raba n'ubu agatoki kamenyereye gukomba kama gahesi ntikaraba hasi, yamara akataretse kaba gasema. Ubu uyo mubanyi mubi amahanga yarahanuye aranka kumva, none ko yanse kumva azokumvirayo. Icyo umuntu yoshira muri ntibate nuko ikinyoma kirashobora kwiyambika ukuri, yamara ukuri ntikwigera kwambara ikinyoma. Impera n'imperuka uyo mubanyi mubi azoteba abona iki nkoko yaboneye ku mugezi.